ndakuramukije nanaguha kaze we munywanyi wacu uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi n'amakuru yihuta cane kandi akomeye yadushikiye kubihejeje gutangazwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervas Ndirakobuca inyuma yaho humvikanye umushehi ariko aramutuka ndetse akanamusaba gutanga imihoho hahejeje gufatwa ingingo ruhasha n'ingingo ifashwe n'uyo mushikiranganje bataziranda kugarika tukaza kumenya ibiri muri iyo ngingo ndetse n'ico asaba inama y'abashehi bose nga mu gihugu c'u Burundi ni mu gihe kandi uyo yamututse wewe avundiye mu munyororo turaza kumenya ivyiwe navyo twaye batoreje muri ano makuru N'izindi nkuru ziriko ziragaruka ko cane amakuru ariko aradushikira nuko ngo bamwe mu bategetsi batanguye kubuza abene gihugu kumviriza iradio Ijwi rya Amerika ndetse n'izindi radio zose zumvikanira mu Rwanda ayo makuru turaza kumenya ico abo bategetsi bagendereye ndetse n'imvo ziriko ziratuma atawurekuriwe kumviriza ivyo bitangaza amakuru yoba radio Ijwi rya Amerika ndetse n'andi radio yose avugira mu Rwanda Nuzindi zose zigaruka ko mu birabana na politike mu mutekano ndetse no mu zindi zose ziba ziriko ziravurwa turazitohorezwa n'umugwi w'abamenyesha makuru bakazitunukira nanje nkazitunganya neza nkazigushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo ipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi utegerezwa gufyonda kuri sabone maze dushize ko inkuru igaca igushikira ubwo nyene sangwe ikaze rowe tugiye kubana ushobora kubutwumviriza uri ngaha mu Burundi ndagwa ikaze wewe udukurikira uri mu bihugu by'ababanyi ndetse naho buri ryani no mu bihugu bitandukanye vya Afrika nibagiye n'abanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri kumigabane y'amakungu ya kore mwese ndabahaye ikaze Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane inyuma yaho humvikanye umushehi ariko ariyamiriza ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange ibe n'umutekano uyo nawe nta wundi ni Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika hafashwe ingingo ruhasha ku bayisilamu bose mu gihugu c'u Burundi Ingingo ifashwe na Gervas Ndirakobuca bamwe bavuga yuko ishobora guteza ikibazo gikomeye ndetse bikavugwa yuko ngo hari abantu bamwe mu bayisilamu baba batanguye guhanahana ubutumwa babicishije mu audio ku mbuga ngurukana bumenyi bashaka kugumura abandi bayisilamu kugira biyamirize iyo ngingo ya Gervas Ndirakobuca amwe mu makuru adushikira nuko hari abavuga yuko ngiyo ngingo ya Gervas Ndirakobuca ibangamiye cane abayisilamu nga mu Burundi kandi ngo ivyo ari ukwivanga mu vyo amadini kandi ngo ivyo ngivyo atari vyo bibazo bikomeye cane Uburundi bufise canke se ngo ubwo bushikiranganje Gervas Ndirakobuca arongoye butegerezwa gutorera inyishu imbere y'ibindi bibazo bihanze abarundi none abo bariko bavugwa yuko ngo baba bariko barategura imyeyerekano yo kwiyamiriza Gervas Ndirakobuca bariko barabitegura gute Gervas Ndirakobuca nici asavye inama y'abashehe bose ngaha mu Burundi ayo makuru yose uraza kuyamenya na yagutohoreje mwidonido uraza kuyakurikira ikiringo c'ukwezi kumwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwahaye inama nkuru y'abashehe mu Burundi ngo kuba barangije imyiteguro yo gushiraho inzego nshasha z'umuryango w'abayisilamu mu Burundi ico kiringo c'ukwezi kumwe rero ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwahaye inama nkuru y'abashehe mu Burundi kuba yarangije imyiteguro yo gushiraho inzego nshasha z'umuryango w'abayisilamu mu Burundi hari mu mubonano umushikiranganje Gervas Ndirakobuca yahaye urwo rwego kuri uno wa kane amakuru adushikira avuga yuko mu vyabereye muri iyo nama banaganiriye no kubijanye n'umushehi wo ku musigiti wa Madina wo ku Buterere ari mu minwe y'igipolisi yagirizwa ko yatutse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu
ndetse anamuhamagarira gusaba ikigongwe ngo kuvyo yavuze ku muhamagaro w'abayisilamu bita azana. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba yavuze ko iyo nama nkuru y'abashehe yamenyesheje ko amajambo yavuze yashikirije ku gatwe kiwe atawumutumye. Mu nama Gervas Ndirakobuca yaheruka kugirisha abarongo y'amadini yari yasavye kudasubira guhungabanya abantu biciye mu bikorwa vyabo nk'abaririmba cane mu masaha arenze y'ijoro, avuze ivyuma bituma abantu badatekanirwa, harimwo rero ngo n'umuhamagaro w'abayisilamu uhamagara abaza gusenga uzwi nka azana. Idi Kabano Rajabu arongoye inama nkuru y'abashehe mu Burundi akaba yavuze ko atategeko ribuza guhamagara kuja gusenga kw'abayisilamu rirajaho. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko ngo bamwe mu bayisilamu boba batanguye guhanahana ubutumwa ngo buhamagarira bamwe mu bayisilamu gukora imigumuko mu kwiyamiriza iyo ngingo ya Gervas Ndirakobuca. Bamwe n'abandi bagasaba ko ngo abayisilamu boba barindiriye kugira hamenyekane ibizova mu vyo ubushikiranganje buzomenyesha. Ibindi twokubwira nuko kuba hagiye gushigwaho inzego nshasha mu bayisilamu bishobora navyo guteza ikibazo ngo kuko hashobora kuzojaho abipfuzwa na Ndirakobuca hatarabwi kukuba babifitiye ubushobozi nk'uko bamwe n'abandi babivuga. Ivyo rero nivyo tubandanya kubatohoreza mu makuru yacu ataha mukazobikurikira vyose ingingo imwe imwe ukwayo. Nkuko ndari nabikubwiye kandi mu nkuru ziriko ziragaruka ko cane kubirabana na bamwe mu bategetsi mu bugambwe CNDD-FDD batanguye gushirako ibihano ku muntu wese yumviriza radio Ijwi ry'Amerika ndetse n'ayandi maradiyo yose avugira mu Rwanda. Bikaba bibujijwe rero kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ndetse n'amaradiyo yo mu Rwanda. Bikaba biriko biraba ku banyagihugu bo mu gice ca Kididiri muri zone Mihingo intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Abo banyagihugu bakaba bahawe itegeko ryo kudasubira kumviriza radio Ijwi ry'Amerika basanzwe bumva bakoresheje imirongo ya FM 104 n'ibice bitatu bafatiye kubiciye mu Rwanda. Iryo tegeko kandi ryashizweho n'abo bategetsi riraba amaradiyo yo mu Rwanda nk'uko amakuru ava mu masoko yacu avyerekana. Iryo tegeko ryatanzwe n'umukuru wa zone hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri zone Mihigo. Umuntu wese rero ngo arenze kuri iyo ngingo arahagarikwa nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Amakuru ava muri ico gice akaba avuga ko imbonerakure ugaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bacunga hakoraniye abantu benshi kugira ngo barabe ko batariko bumviriza radio Ijwi ry'Amerika binyegeje. Abantu biba ngombwa ko ngo binyegeza mu mazu yabo kugira ngo bumvirize iyo samirizi mpuzamakungu. Ukurenga kuri iyo ngingo hari abo bimaze gukorako. Umwe mu bafise akabare hamwe na batanu mu bakiriya biwe bapfunzwe iminsi 6 ku gasho ka zone yatanze amafaranga 80,000 y'amande imbere yo kurekurwa nk'uko amakuru ava ngaha vyerekana. Iyo ngingo kandi ikaba iraba amaradiyo mu gihugu c'u Rwanda afata ibusiga. Ngo birabujijwe kandi kumviriza amaradiyo y'u Rwanda. Aha dufata amaradiyo arenga 6 ariko kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kirazira kuzumviriza ku mugaragaro, utagomba guhagarikwa ugaca rero wagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni ku munyagihugu w'Ikididiri yigana ababaye. Radio Ijwi ry'Amerika na BBC zarahagaritswe mu Burundi muri ntwarante mu mwaka wa 2018 kuva kuwa 29 Ruhuhuma mwaka wa 2019. Abamenyesha makuru bivyo bimenyesha makuru bibiri ntibemerewe gukorera mu Burundi. Naho biruko rero urwego rujejwe gucungera ibimenyesha makuru rwafashe iyo ngingo ntirurigera rubuza abanyagihugu canke se abanyamabahanga baba mu Burundi kumviriza izo samirizi. Mu Burundi ubu hakaba hari insamirizi zirenga 30, 5 gusa nizo zumvikana ku butaka bwose bw'u Burundi, andi masamirizi akaba arayo mu gihugu hagati. Yarondera mu kinjana ca 2021 biramaramaje kubona igihugu kito nk'u Burundi kigikora ibintu byo gukorwa na Idi Amin Dada mu Buganda, witwa Bodere Bokassa muri Afrika yo hagati, ivyigeze gukorwa na Mussolini mu Butaliyano, ivyigeze gukorwa na Mobutu ngaha muri Kongo n'ahandi henshi. Birabaje cyane. Nabujya gihugu cy'ubuntu cya kimaze
imyaka itari mike mu ngorane na cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015 aho haduwe amasezerano yarushaka dukinjane abarundi benshi bagahunga igihugu incabwe zose gaherera hanze igihugu cyamirwa kiri igihugu kigaharirwa ivomo icyo cyo twumva gitebwa bacabaye ku mugambwe CNDD uri ku butegetsi naho uri kurarondera nkuko ni migambi hori bigira kugira igira umuntu abantu bazoza bararaba byari gihanganye ni ifura y'u Burundi niwe turaba niwe tuza turarabira ko byose ivyo ntawe ziko byo ari kiba muri kikinjana kubwa Jean Bosco ndayikengurukiye kahise kabarongoye uburundi kuva kera gakurikijwe nkuru nziza ntiyarakwiye kuba imboneza y'amaho kuko ibyaranze intwaro yiwe harimwo no kugitembagaza n'ubunyene tumukurikire ikindi kibabaze nuko nkuko mubizi twumvikanye yarusha yuko kahise kabi ku Burundi za gukumvikana ko twese tukandika kahise kamwe ikibazo cyabaye kuva mu mwaka wa 2015 kigere kuzokwandika mu bibazo by'Uburundi bwagize rero niyo kahise kaza kwandika kakarandera mbega Michel Micombero tumwitiki yakoze iki bagaza yakoze iki tumwitiki boye yakoze iki tumwitiki mwiza yakoze iki tumwitiki n'abandi hamwe bosanga inkuru nziza kugenda inkuru nziza atiswe imboneza kizigeza mu kundi gihugu ntanditswe n'imboneza y'ukundi igihugu ahubwo akaba mu rwago bwitembagaza kugita mu manga byo bari bara ku gihugu byo bari bara ku mugambi CNDD-FDD byo bari bara kuri twese abarundi ku bantu baturaba bo hanze nivyo numva rero biteye ubwoba nivyo kosanya mukuru CNDD-FDD yakoze mu kumushira ahantu bivuga yuko atawunda azogendera kunzi igihugu kumusumba kugeza ngira ku muhero w'isi niho mbona bareza karimbi cyane kandi bigayitse no mu maso y'amakunga turaba hanyuma kukaba nkako igihugu kugira umuntu avuge ngo hariho ngo wagikunze kizigenza gusumba abandi kiba cyatewe kiba cyaguye mu manga kiba cyagira ishigwe mu bukoroni habaye iki cyatumye bamwita ivyo bamwita uko murumva rero agahaze koko ntikabuze karahari kaza kuzokosorwa ariko ko nabivuze kazokosorwa na kahise uko mugambira ku butegetsi ugira ivyo ushaka uko vyumva kandi so wa mbere kandi sinawo bayi wanyuma Jean Bosco ndayikengurukiye akabarongoye urunani rw'imigambwe n'abanyepolitike bishinze guhabuza no gusubiza iteka ukwishira no kwizana mu Burundi ANR mu mfunyapfunyo Mwitangazo umugambwe MSD waraye ushize habona uranegura iterabwoba hamwe n'inyifato mbi y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bibandanya bibonekeza gushikaho President Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi bikaba biri mwitangazo baraye basohoye aho bahimbaza imyaka 12 bemerewe gukora ku mugaragaro bongera bibuka abarundi benshi bapfuye abandi bagafungwa bahogwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD inkuru mwateguriwe na Greta Queen irakoze yimenyereza kuri Radio Peace FM ijuru rwaruka muri iryo tangazo baraye basohoye umugambwe haranira ubumwe n'ubwigenge MSD mu mfunyapfunyo y'igifaransa kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 ruheshi umwaka wa 2021 bagaruka hanini kuba umugambwe wahimbaje imyaka 12 umaze wemewe n'amategeko no gukora ku mugaragaro mu Burundi mwitangazo ryatewe umukono n'umunyamabanga mukuru wo mugambwe François Nyamoya bavuga ko ivyo birori bibaye mu gihe habandanya hibonekeza ihohoterwa ry'amahoro rikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 2005 bagishika ku ntwaro uwo mugambwe usanzwe uri mu migambwe ikomeye mu Burundi uvuga ko kuva General Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi biciye mu matora y'ubusuma atana kimwe abanyagihugu bigeze bizera ko hari kigiye guhinduka bifatiye ku iterabwoba risanzwe rirangwa n'ubwo butegetsi ubusumwa bwa buri munsi ubukene byugarije abanyagihugu hirya no hino mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi nkuko biri muri urwo rwandiko kuri uyo munsi bibuka igihe umugambwe MSD wemerwa n'amategeko uyo mugambwe ukaba wifatanije n'abanyagihugu banka guheba ivyo baharanira kandi uyo mugambwe basaba ko bobandanya baharanira ko igihugu cyosubira kurangwa n'amategeko yaba uguhunga ugufungwa cyangwa yandi mahano yose akorwa na CNDD-FDD akorerwa MSD bitobuze barundi kubandanya urugamba batanguje haraheze imyaka 12 uyu munsi umugambwe MSD wamenyesheje abarundi cyo kimwe n'amakungu ko bunamiye abawo bishwe n'ubutegetsi burangwa n'amaraso bwa CNDD-FDD ndetse n'abanyagihugu bose batanze ubuzima bwabo kubera guharanira agateka k'abanyagihugu muri rusange muri iryo tangazo kandi umugambwe MSD usozera uvuga ko ufite ivyifuzo ku imfungwa zose za politike no ku mpunzi zose z'abarundi zishwiragiye ku mpande zine z'isi
ko batazobibagira ahubwo ko bazokwaba babibuka ibihe byose. Greta Queen Irakoze nawe ndagushimire. Ngaho muri ico gisata nyene nta kintu kibi abo mu idini rya Islamu bariko barakora mu Burundi, ahubwo leta y'u Burundi ikaba yahisemo gusotora abo muri iryo dini kandi bitekaniye. Uwo ni wo mwihwezo wa Rose Hakizimana kubwiwe mbere akabona ko ivyo umugambwe CNDD-FDD uriko urakora ari uko byabananiye guteza imbere igihugu. Kurikira Hakizimana Rose. Zarabananiye guteza imbere igihugu none ubu naho bagiye mu guteza ingwano mu bamizirima. Abamizirima nta kintu kibi bakora, bara abantu mu Burundi bitekaniye. Ubu rero agiye kubasotora, bagiye kubasotora kugira mu Burundi barabonye ko ibyo konona guteranya abahutu n'abatutsi bagerageje uburyo bwose bakamabiri bariko barica abantu babahora ubwo bwoko. Ubu rero babonye bati icyoshobora igihugu reka dusomborotse abamizirima nabo kugira ngo turonke aho dushika mu bibi turiko turakora. Nico kuri bo n'iryo terambere ryabo gushiraho ingwano rimwe mu moko ahandi mu madini. Ubu bageze mu madini iby'amoko, barabonye ko abahutu n'abatutsi ntibashobora gupfa uko bavutse, ntibangana na gatoyi, twese twavutse turi abahutu n'abatutsi. Rero ibyo babonye ko ataco byabamariye bidakora, ubu bagiye mu by'amadini nabo. Mugabo n'ibyo by'amadini bizobapfana kuko gusotora abamizirima ata kintu babakore bakize kibi, kubasanga aho bariko barasenga no kubabuza amasengesho yabo, iyo n'ingwano bariko barasomborota. Nibyo nashaka kubabwira. Mugabo abamizirima nibakomere bamenye ko abarundi bose turi kumwe, ata kibi na kimwe tuzi ku bamizirima, kandi amasengesho yabo turabayashigikiye. Nta gituma na kimwe cy'uko bakorerwa ikibi, twese ibyo turabibwira hasi. Rose Hakizimana akaba ari umukenyezi yahunze igihugu.